abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nshuti namwe bakunzi muteramanye natwe turabahaye ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro mu nkundire ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana ndabaha n'ikaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro ikiganiro cuno munsi muri kumwe na jewe Claudine Nibitanga ariko sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire wacu uno munsi reka ndamuramutse ndaguhaye mwiriwe cyane reka ndaguhe ikaze uramutse abariko baradukurikirana wongere ubidondore. Murakoze cyane amazina nitwa Oscar Ndowarugira hanyuma nkaba ndamukije bariko baradukurikirana kuri televiziyo Heritage. Urakoze cyane Oscar Ndowarugira ni ndubundi. Oscar Ndowarugira n'umuntu asanzwe nk'abandi bose umurundi sanzwe yikorera utuntu dutandukanye ndumuhinga yigenga ariko kandi ndafise n'ishiramwe ndongoye muri no misi nk'umuyobozi risanzwe rikora ibijanye no kwigisha gutsimbataza amahoro no kunywanisha abantu mu karere k'ibiyaga binini. Urakoze cyane Burundi na Kongo. Ego urakoze cyane tunezerewe rero no kuguha ikaze muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro cuno munsi. Uno munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kunywana. Hari gihe abantu bagira ibintu badahurije ko umutumire wacu no musagira tuganirire ku gikorwa cyo kunywana canke kunywanisha. Umutumire wacu iyo bavuze ngo kunywana umuntu yoca yumva iki? Abantu bavuze kunywana no kuvuga yuko mu kirundi ciza iyo abantu bavuze ko iyo iryo jambo kunywana rivuga yuko kimwe rirasigura uri kuranywa nanje ndiko ndanywa tukunywera hamwe navuga turi hamwe no kuvuga harimwa ijambo ry'urukanywa tuba turanywa muga tukanywa turi kumwe ariko hageze mu kindi gice nuko abantu iyo bagize amatati agashikaho atuma imigenderanire yononekara abantu baragerageza bagasubiza hamwe. Iyo basubije hamwe rero bagasubira kugaruka kuri bwa bucuti bwa mbere nivyo cha tuvuga ko abantu banywanye. Mu kirundi ciza rero kera y'abantu batase bagashwana ka ibintu byinshi bagatandukana imigenderanire ikononekara ikimenyetso cerekana yuko bashize hamwe baca bazana urukanywa ugwagwa bagasangira bakoresha umukenke umwe bashize mu rubaya canke mu nkono bagakoresha umukenke umwe canke bagakoresha imikenke ibiri mugaba basoma warukanywa bari hamwe nivyo bita rero kunywana kuvuga ubucuti bwasubiye kuba kwa bwagarutse abantu bari bacanyemwo batari bavugana basubiye kuvugana. Yego urakoze cyane uravuze ko ari gihe habaye amatati nagira rero mbaze mbega ico gikorwa na bene amatati canke hariho umuntu aba ashinzwe gukoresha ico gikorwa? Biravana n'amatati uko ameze naho n'uburyo ubucuti bw'abo bantu bwagejeje kononekara n'ivyo n'inkurikizi zagiye zihaba. Birashobora gushika rero ko abo bantu iyo babiri bagize amatati agashaka rwego rw'uko imigenderanire yononekara hari gihe bonyene uko ari babiri canke batatu bashobora kuvugana bagasubiza hamwe bashoboye kumvikana. Mugabo iyo bidashobotse ngo babishobore harazamwo uwundi muntu wa gatatu canke abandi bantu bagerageza gufasha kugira ngo abo bantu babasubize hamwe kuko iyo abantu bagiye mu amatati akarengera urugero rw'uko agumana amatati akageraho habamwo konona no kononekara kw'ibintu abantu imigenderanire ikononekara kenshi uza gusanga vyarengeye abantu babiri vyagiye ku miryango yabo vyagiye mu kibano mbere vyashitse no mu gihugu cose ugasanga mbere vyafashe n'akarere turafise amatati usanga yiga akarere bigasaba ko hatezwa kuzamwe abantu benshi bagiza gufasha kugira ngo abantu bashobore gusubiza hamwe. Rero bivana ku vy'ukuri n'urugezo ayo matati yageze ko hari aho bishika abonyene bene amatati bagashobora kwiyumvikanira bakabitunganya mugari igihe bikenegwa ko hazamwe abandi bantu kubera inkurikizi biriko biragira banakozwe ko bamwe n'ivyo bintu batabaza hanyuma hakaza
rimwe na rimwe hakajamwo n'ubuhinga n'abantu b'abahinga baza gufasha kugira ngo bashobore gutunganya. Mu kibano rero usanga hariho uburyo bitunganijwe, nko mu Kirundi c'iwacu turafise abantu bita abahuza mu kibano, abantu bita abashingantahe. Iki iyo hari amatati mu kibano, abantu bagiraniye amatati, ugasanga bariko baraza bagerageza gufasha mu gihe bene amatati badashoboye kuvyitunganiriza. Ego urakoze cyane. Nagira mbaze mfatiye aho uvuze ko hari igihe bikenerwa ko haba uwundi muntu canke abandi bantu bafasha mu kumvikanisha gutatura amatati. Mbega uwo muntu canke abo bantu bakwiye kuba bameze gute? Abantu baza kunywanisha canke guhuza abantu bari mu matati, kimwe bakwiye kuba batari muri ayo matati, ataho bigamiye. Bakara abantu basa aho bigamiye, urumva bica bigorana. Hari umwe aca avuga ati ujya ariko arakuvugira, ujya ariko arakuvugira. Ubwa mbere abantu bakwiye kuba ari abantu batari muri iyo matati. Ikindi naco bakwiye kuba ari abantu babizigirwa, abantu bose bashobora kwizigira, hanyuma bakavuga bati turabumviriza. Abantu bafise ijambo, bafise umwifato ugaragara yuko ku vy'ukuri ari abantu b'abashingantahe babushitse, bashobora kuvuga ijambo gishingantahe ataho begamiye. Umuntu araza gufasha abantu bari mu matati, akwiye kumenya yuko adakwiye kugira nkunzi, ashobora kumviriza neza abantu bose, kabaha umwanya ukwiye, hanyuma akagerageza kubahuza yisunze amatati uko ameze, ivy'abo bantu bamubwiye, ukuri kurimwo yashoboye gutohoza, yashoboye gutahura, hama ntaze kubatorera inyishu wenyene ubwiwe, muga akabafasha kugira ngo bonyene batore inyishu baza guhuriza ko bose. Kuko iyo aciye azana inyishu yiwe, umwe ashobora guca yikunda agaca yanka. Rero arabafasha kugira ngo bonyene ni nko kubaherekeza, bonyene bavuga ikibazo cabo, hanyuma baheze bagira ahantu bavugana uburyo bashobora gutora inyishu, akaba nk'umuntu agenda aherekeza. Kenshi arashobora no kuba ari umuntu ku vy'ukuri afise ubumenyi mu bijanye no gutatura amatati. Ubumenyi rero tubuze ubumenyi suba ngo yize amashuri canke yagize ikiniki. Ikibano camye gifise uburyo citunganije. Turafise abantu hariya mu kibano kubera imyaka naho nivyo baciyemwo niki, bamaze kugira ubuhinga butandukanye bwo gushobora gufasha abantu mu kibano. Mugabo n'abandi bagize amahirwe bakiga intambuko zitandukanye zo gushobora gufasha abantu bagiriranye amatati. Mugabo kandi ndakigaruke ko biravana nayo matati uko ameze, ko hariho amatati uca usanga asaba ibindi bintu vyinshi bitegezwa kujamwo, ugasanga yagiyemwo nk'igisata c'amategeko, hagiyemwo bisaba ko n'intwari zamwo n'ibindi vyinshi. Urumva si uwari wese yoja muri ayo matati. Muga dufasha amatati asanzwe, abantu bagize ico bapfa kwibarabara, umwe ahonyoye uwundi baciye bashamirana n'ibiki, umuntu ariko ararengana akaza atigira mfashe. Ikintu ca mbere uwo muntu akwiye kuba ari umuntu ataho yegamiye kuri abo bantu babiri, umuntu azi kumviriza. Ariko abantu bakavuga ko umuntu atazi kumviriza, abantu batanguye kuvuga aca agomba kubunganira, urumva ugasanga aravyononye. N'umuntu azi kumviriza neza, agatahura ico umwe avuze, hanyuma agaha ijambo uwundi akavuga, kumviriza neza, hama akegeranya vya vyiyumviro vyose, amaze kubishira hamwe ntatora inyishu. Mugabo bishira imbere ya ba bantu akabereka ikibazo bafise ico arico, agaca babaza bo nyene bagatora inyishu bakazivugira. Kuko iyo bazivugira bazemeranije, arashobora gushika ku ntumbero yo kubanywanisha. Ego urakoze cyane, ndagukengurukire ku bitari bike umaze kutuyagira mu kiganiro cuno munsi abakunzi b'amahoro, aho turiko tuganira ku kunywana canke kunywanisha abantu bagize amatati. Mwavuze ko uko uwo muntu agomba kuba ameze, akwiye kuba afise inyifato imuranga nk'umushinga ntahe. Nagira rero tubwire inyifato zimwe zigaragara ku muntu, abantu bagaheza bakavuga bati uyu muntu vy'ukuri n'umushinga ntahe yokora igikorwa cyo kunywanisha abantu. Abarundi ikibazo kimwe dufise, umuntu akuze wari we wese hashitse abantu bariko baratata baca bagomba ko ajamwe hagati, babonye umushatsi wera nk'uwi wanje baca bibaza ati arashobora kubitunganya. Vyama vyashitse ahura n'abantu bariko barashwana, bakubonye uhashitse bagaca bakuzana bakurondera ko ushobora kubabwira ikintu. Mugabo ku vy'ukuri si abantu bose kubera bakuze bafise ijambo gishinga ntahe niki. Mugabo uwo muntu nakivuza kwe ko ari umuntu
ashobora kuvuga ijambo atahengamiye, ataco arondera mu byo ariko aravuga, akavuga ijambo ritomoye rinywanisha abantu, rihuza abantu. Ikindi naco akwiye kuba ari umuntu nakivuze azi kumviriza, ko kumviriza birahambaye. Hariho abantu bavuga bakavuga mugabo hageze kumviriza bikabagora. Umuntu rero aza gufasha abantu bari mu matati akwiye kuba azi neza kumviriza, kuko iyo wumvirije niho umenya ko abantu bavuze ivy'ukuri canke batanavuze ivy'ukuri. Hari abantu bariko baravuga, iyo abantu bagize amatati, kimwe co utegezwa kumenya nuko wese ariko aravuga akwegwe. Wewe waje gutatura amatati nutumviriza, uhavujana nyabahururu, wavuca urubanza rutarigwa. Ni vyiza rero ko wumviriza, aho wumvise umuntu avuze ibintu ukumva ko harimwo agahaze, ukabaza ikibazo kugira usokoroze, ico urondera nuko wese avuze ukuri. Hanyuma uwo muntu kandi ategezwa kuba ari umuntu ku vy'ukuri nko mu kibano gisanzwe kenshi aho abantu baba abazwi. Umuntu azwi nabi, umuntu bazi ko ari imborerwa mu kibano, umuntu bazi ko afise umwifato mubi, hagati mu matati aje urumva abantu bacabona wa muntu atacashoboye, biragora gose ko banamwemera. No kuvuga umwifata bafise mu kibana barimo canke ahantu ari, uteza kugaragaza neza yuko ari umuntu ashobora kwemerwa n'abantu. Nta muntu atatura amatati canke anganisha abantu batamwemeye, batakwemeye uca ugenda. Nugombe ube ufise ubuhinga bungana gute, hageze abantu bafise amatati ukaza umwe akavuga ati umuntu ndamushaka, uca ugenda. Ntushiramwo inguvu ngo hatire kungira ubanywanisha. Ivyo ni bimwe mu bintu umuntu atezwa kuba afise. Ikindi novuga nuko muri kino gihe biranakenewe ko uwo muntu afise ubumenyi buhagije mu bijanye n'amatati, bijanye no gutatura amatati, kamenya ubwoko bw'amatati, ntapfe gufata ibintu co kimwe. Hanyuma akaba kandi ku vy'ukuri abifitiye umwanya. Ukabona ugiye mu matati umenye ko bitwara umwanya. Ukaba ugomba kunywanisha abantu, menya ko bigutwara umwanya. Ntugende ku vy'ukuri kuja gutatura amatati wihuta wiruka ukeneye ko abantu baca banyarutsa. Kenshi ntibinyaruka. Birasaba reko uwo muntu aba afise umwanya, bisigura ko afise no kwihangana. Utihangana ku vy'ukuri ukinjira mu matati y'abantu bica bigorana, kuko urashobora kumviriza abantu uwo munsi ukarinda ugenda, umunsi wose ugahera bavuga mugatata cushitseko, urasubira ukagaruka. N'umuntu rero abafise ico bita patience canke perseverance mu gifaransa, umuntu avuga ati ibi bintu ndabikurikirana. Ikindi nuko abafise urukundo rw'abo bantu. Ntushobora kunywanisha abantu utabakunda. Akwiye ko ari umuntu akunda amahoro, akunda ubugwaneza n'ubutungane mu bantu. Ukaba ari umuntu adakunda ivyo bintu, urumva nta nguvu za kuronka zo guta umwanya no guhagarara ukurikirana ivyo bintu. Narigeze gutanga akarorero ngaha, nsanze umwana na nyina kwibarabara, sinzi ko nabivuze ngaha. Umwana ari kwibarabara na nyina, umwana mpamagara se ntamuzi, ndabanza ndikawusha ndarengana mu nyuma ndagaruka. Ndabaza uwo mumama kubera iki muri ngaha n'uwo mwana. Umama arambwira ati burya jewe narahungutse muri solidarite, barampa agapapuro ntorera ko ivyo kurya vy'uno mwana, none karatakaye. Umukuru wa quartier ngiye kumubaza acaranka kumpa recommandation bansavye. Ndamubaza ivyo ntikuravuga nivyo, ati nivyo. Ntejo rero mu gitondo aho ari ku mugoroba, ejo mu gitondo nka saa 4 nzinda gusange ngaha wazanye ibikuranga byose byerekana ko wahungutse. Bangize isezerano, ntashengeze muhira, urumva ibigeragezo by'uko ivyo bintu bobiheba ntibibura. Mara nibutse ko hari umuntu nabwiye ko ategerezwa kuza, ndapanga programme yo ko ntegerezwa kuza kumuraba. Ndaza kandi isanga yaje na vya ipapuro vyose, ndabiraba sanga byose nivyo, yarahungutse, anyereka karanga muntu n'ibintu byose. Mu nyuma ni rero igisigaye ni uko ndakujana kwa chef de quartier akwandika iyo recommandation. Urumva iyo bingejeje? Yego. Ndasubiye ndagaruka, duhanira rendezvous mu gitondo saa 2 nze ndagusanga ngaruce tugenda. Yaba hiyo ku Buterere. Ndahashika ya saa 2 nsanga kandi yaje. Duca turagenda gushaka no ku Buterere. Ngeze ku Buterere bati chef de quartier si hari, bati yagiye hari umwuzure, yagiye gufasha abantu hariya. Ndagenda turamurondera, chef de quartier yamubonye atangura kuvuga amajambo menshi, ibintu byinshi.
mugabo ngira imana ico gihe UNICEF niyo yazanye ivyo kurya abantu bose bariko bararaba uwo muntu chef de quartier ariko arasomera ingingo azananye n'undi muntu uwo muntu nibiki ndiyumvira uko ndabigenze ndavuga nti okay vyo mudamu sinza kubivuga ubu ngira mvuga ivyo umwana ko UNICEF ikorana n'abana hanyuma je namubwira nti nyakubahwa ikinzanye ni inyungu z'uyu mwana ibyo mupfa n'umu mama ntavyo nzi mugu uyu mwana namusanze kuzuba kwibarabara nyina ariko arasabiriza ambwira ko yataye urupapuro wamufasha kuronka ivyagaburira no mwana rero ndagusabye umwandikire recommandation kugira ngo ejo azogende bamuhurundi ndiko ndavuga ivyo abantu bose yaciye abagacerera bose baranuma barumviriza umushefu do karate nta kindi yarafise avuga ko ari ukuvuga yuko twoza akadogo rupapuro bukeye hagiye ko umunsi wa kangahe wa kane igabukeye twazindukiye ku buterere shefu do karate yaraza arandika byose araheza turashira chef de zone arasinya byose baraheza ndafata ndamugira photocopy ndamugo rupapuro jenja ntwara photocopy nejo umwana ntuswe kuja kwibarabara igenda umusabira ivyo kuri acaragenda muga vyantwaye imisi ngahe ine yo winjire muri ibyo rero by'ibibazo by'abantu ugira utatura amatatu ugira iki niki utezwa kumenya yuko bigusaba inguvu nyinshi kwihangana kwitanga kugira iki kandi ntushobora kubikora utumva ku by'ukuri ari wo muhamagaro wawe ari byo bikurimo kuko byoca bikuruhisha abantu rero bari mu matati hari gihe bakugora bakakora ibintu bidasobanutse urihangana ukabikurikirana udafise iriyo ngabirano yo kumva ko ufata umwanya ukihangana bica bikugora mugana aranezerewe mbonye uwo mudamu aronse ugo rupapuro yari yarabuze chef de karate ntibigeze amenya uwo ndiwe yamenya nigeza ko atari kurumpa yamenye hanyuma ivyakurikiye uno musi ntumbaze muga abantu sinasubiye kubabona kuri iryo barabara gushika nuno musi ndahaciye nama ndababona ko ndababona muga sinasubiye kubabona jibe narakoze ikorwa ciwanje rero nivyo vy'amatati nico kimwe urinze winjira ngo uhuza abantu ntugende udafise umwanya menya ko nimba ugomba guhuza abo bantu bifatira umwanya hari n'igihe binagutwara n'uburyo agusaba kwideplasa nta mahera uzobasaba ngo baguhe mugabo uzoriha amahera yiwawe uzufasha abo bantu kubera iki urakunda kubona abantu baroraniwe batunganiwe batariko barajyana babana mu mahoro urakoze cyane uratubwiye ko hari gihe amatati arengera wa muntu ariko arayatatura mbere agashika mu butungane canke mbere mu ntwaro turaho nyene nagira rero uce ufasha bariko baradukurikirana nk'umuntu ariko aranywanisha abantu bagize amatati mbega iyo amatati amaze kugera mu butungane abo bantu baraheza bakavuga ko banywanishije canke n'ikindi kintu ubutungane hari ubutungane bunywanisha ubutungane bunywanisha mu mateko y'Uburundi ntiturabushiramwo mu bisanzwe mu Burundi dufise ubutungane buhana ibyaha amateko mana byaha ugiye mu butungane bagusomera no kuvuga abantu bafite amatati hanyuma bakagera igihe byanse ko ashobora gutunganywa ku neza kumwumvikana bakaja imbere y'ubutungane ikiba gisigaye ni iki no kuvuga abo bantu bose babiri baca bavamo ari uwagiriza uwundi cyangwa uwagirizwa bose ntibasubira kubamo haca hasigara amategeko y'igihugu n'icaha cyakozwe muri ico gihe no kuvuga yuko leta cyangwa sentare icirabiraba ngo itegeko ryarenzwe n'umuntu yakoze iki kintu niri igihano bihuye niki wagirizwa ikininde baca bamuhamagara bakakimusomera urafise ibyo wisigura akabivuga bigahera uwakorewe ikosa we watagiye kwitwara ntanaboneka we ntanavugwa havugwa wa wundi ku by'ukuri nyene bambe wakoze ikosa ahamagwa gusa yisigura ku byo bamubajije hamamuhejeje bagacabwira ko mwese mugenda ubutungane bugiye kwiherera buzofata ingingo ngo bayifata atariho muri bagaca bavuga bati wakoze iki nakayatsinzwe amagarama muzoriha naya igihano umuntu hanwa niki
hama ni mutahe. Sentare rero dufise no musi ntizinywanisha zica urubanza, ntizishobora kunywanisha abantu kubera yuko zirahana. Ubutungane bunywanisha n'ubundi butungane nabwo buhana, mugabo bugahana bwisunze ibintu nyamukuru bitatu. Kimwe kivuga ngo iyo habaye amatati abantu bakagwana nk'akarorero bagakomerekanya, ayo matati ntabakirayi wabo babiri, kuko abantu bakomeretse bagwanye bafise imiryango, no kuvuga ikibano cononekaye. Ikibano gifise ikibazo kubera abantu bagwanye bagiye mu matati, bisigura ngo amatati abaye sayabo babiri hari ikibano. Ikindi cya gatatu kica kiza, umuntu yakoze ikibi, yakoreye ikibi wundi afise ibibazo nk'uwakorewe ikibi. No kuvuga ubwo butungane rero buraraba, ntiburaba gusa ngo uwakorewe ikibi ninde, iteko yarenze niri, n'uwo yakoze ikibi buramuraba ko nawe afise ibibazo. Bakavuga ati umuntu arinze akorera ikibi undi muntu arafise ibibazo kandi bikenewe kwishurwa, nibitafashwe ejo azosubira. Hanyuma abantu babiri ntibirebanga, bari mu kibano, ikibano cononekaye. Ikibano rero nababanyi ntibihari, nivyo bononye. Hari igihe usanga hari ibintu nk'iyo habaye intambara mu gihugu, usanga ibiki byose bononye, ikibano kirononekara. Rero ubwo butungane bunywanisha buca buzana iyo mice yose uko ari itatu. Uwakorewe icaha, uwagikoze n'ikibano, bose bagaca bicara hamwe, bagaca bararaba bati rero ibi bintu byabaye bituraba twese, umwe wese bakaraba icundi ciwe, hama bakavuga bati wakoze ikosa nagemere tumuhane. Mugabo tumuhana tutarondera gutsindisha umwe cyangwa uwundi atsinda, tumuhana turondera uburyo tumugarukana muri cya kibano cacu kiguma ari kimwe. Uwo muntu akasobanura ibyabaye byose akavyemera, hama wa wundi yagirirwa ikibi nayo akamubwira ati bakamusigurira ivyononekaye n'ibyabuze n'ikakabivuga bati usaba iki, agasaba ivyasaba. Amaze kubisaba bakavyumviriza, bagaca baja ku mukibano naho bati ikibano mwe mwagize ingorane nizi abo biraba bose habaye ibi nibi, mwe namwe musaba iki, bakabisaba. Rero iherezo riza kubiriye ibihano biza guhabwa umuntu yakoze ikibi, sivyo binyuranye na bya bindi sentare itanga. Ko sentare ivuga iti jya mu gasho rihamande kandi utarishugumayo. Muga ivyo bindi hano tuvuga tuti subiza bya bintu byose, subiza wa muntu wakomeretsa, musubize abo umuntu atakomeretsa. Ntibishoboka. Nimba ari umuntu yije tumubwira ati subiza wa muntu wabandi wishe, ntiwavyemeye ko wamwishe, subiza wa muntu wabandi wishe. Kubera ko uko kuntu biba bipanze canke biba vyateguwe, uwakoze ikibi kenshi biroroha gose ko acemera, ko yamaze kubona ko ivyo bariko barakora so kumuhezayo no kumugarura ahebe ivyo ariko arakora, kandi abihanirwe. Muga atabihanirwa nk'umuntu bagomba guhezayo arugira bamugarukane. Dufate ko ari umuntu yishe umuntu mu babanyi, baravuga bati garukana uwo muntu, umuntu yapfuye ntagaruka. Bagaca babaza wa wundi yabura umuntu, we ikugira uwo muntu wumve ko yagarutse, uyu muntu musabiye. Uratangara umuntu acakubwira ati araza muhira atera igiti civoka, tuzomureka agitera, ariho muri agitere nk'ikimenyetso cyuko atugarukaniye wa muntu yica. Baca babaza wa muntu ivyo bintu uravyemeye, ego. Bakabaza ababanyi, tuzoba tuhari. Canke tufate ko yabomoye inzu y'umuntu, umuntu bakamubwira ati iyo nzu rero wabomoye utezwa kuza kuyubaka. Uwo muntu ashobora kuba adafise uburyo, adafise amahera, adafise ikiniki, agaca avuga ati ntayo noshobora. Mugabo ikibano gaca kivuga kiti tuzoca dushira inguvu hamwe na wewe urimwo, uze twubaka inzu ya wa muntu twabomora, nawe nyene acajamwo dukorere hamwe, amaduhejeje tuzane intango y'urwagwa dusangire twese turi hamwe dusubize hamwe. Yego. Urumva umuntu yagize ikosa, ubutungane bwabaye ko yarishe. Mugo uburyo yarishe bitandukanye n'ivyo muri sentare. Yego. Kandi uburyo urubanza rwaciwe rwafashe abantu bose
ibibazo byabo biratunganywa. Ariko ubutungane rero iyo bageze muri sentare ntiruhanura abantu bari mu matati guca bihutira kuja muri sentare, ko bageze muri sentare baca bavamwo, habasigaye amategeko na leta. Leta isigaye iraba iteko rya sentare iraba iteko leta yashizeho ryarenzwe n'igihano bihuye igaca ibishira mu ngiro. Kenshi nta kintu na kimwe muri bwa bucuti bwononekara kigaruka, ahubwo mbere baba n'abansi gusumba. Urakoze cyane ku bitari bike umaze kutuyagira. Nagira rero dusa n'abariko baja gusozera ikiganiro cacu. Mwavuze ko hari igihe kunywanisha abantu bisaba ubuhinga, n'izihe ntambuko abanywanisha abantu bacako kugira ngo bakore ico gikorwa? Iyo hageze kunywanisha abantu hari ibintu bitandukanye bishobora kubaho. Hari igihe abari mu matati barondera umuntu wazi kubafasha. Muri ico gihe uwo muntu barondeye bakaza kumubwira, aragenda kubafasha. Agiye kubafasha rero, ivyo namaze kubivuga ivya mbere, nuko kuvyukuri ashitse abo bantu abumviriza, akumviriza umwe wese, cane cane umwe wese ukwiwe, akavuga ivy'undi akavuga ivyiwe, hanyuma akabishira hamwe akumviriza. Hari igihe amatata aba, bifate nk'akaroro koroshe, uriko uragenda kwibarabara abantu usanze bariko barashwana baciye bakuzanamwo. Ivyo ni ibintu bisanzwe, kandi n'amatata asanzwe. Hari ibintu bapfa biba biboneka, ushobora guca uvuga uti narihe kiryo nawe narihe kirya, bigaherera ngaho. Muri ico gihe biroroshe. Mugari amatati asaba kuvyukuri ubuhinga budasanzwe. Mbere rimwe na rimwe abantu batatura amatati nko mu kibano, ugasanga birasaba ko uwo muhinga wo gutatura amatati ari we aja kuri abo bantu washaka. Iyo rero ari wagiye kubirabira atari bo bamuhamagaye, urumva birasaba kimwe ko abanza kwemegwa n'impande zose. Arashobora kugenda uruhande rumwe akavugana nago rukamwemera, agiye kurundi rukamuhakana. Rumuhakaniye ntibeza ngo bikunde. Hari igihe arondera ko abantu bahura bakiyankira. Urazi abantu bagenda baraca urutoki bati ujya ntizofa dusuye kuvugana. Mugu umuntu agaca avuga ati twobaho gute hari abantu bagenda bavuga gutya. Fata ko turi ahantu kumva abantu bavuga ati ujya muntu ntizofa dusuye kuvugana. Ku muntu atatura amatati nk'ibyo avyumvise rero ashobora guca afata ingata abantu nzobarondera. Cyambere ucugenda ukarondera umwe ukamubaza akakubwira ivyiwe, hama ukarondera uwundi akubaza ukamubwira ivyiwe, hama igikurikiro uvuga uti none mwoshobora guhura kugira tuvugana ariho muri. Bakwemereye ugacubazana. Muri ico gihe bisaba gutegura ikibanza ciza kandi ukitegura. Hari abantu baba barakoraniye amakosa akomeye bigoye ko bashobora guhura. Iyo bahuye utezwa kuba witeguye. Hari igihe hajamwe ibigumbagumba kandi ukwiye kuba witeguye ko uwo munsi nuko guhura kudashobora gushoboka. Hari igihe ushobora wateguye ko abantu baza guhura, wateguye ikibanza ciza baza guhuriramwo, wa muntu ashitse akabona wa wundi akibuka ivyo yakoze ukazona aragiye. Muri ico gihe ntumubuza uramureka akagenda. Hama ugasigara aho yahoye umwe yaje, ugasubira kuzoja kurondera wa wundi urondera ko basubira guhura. Kuko ntushobora kunywanisha abantu batahuye. Mugabo kandi uba wavuganye n'umwe wamaze kumva ikibazo cabo, ukumva ku vy'ukuri ko ushobora guha umurongo. Muganga hanyene nce mvuga muri ibi vy'amatati, hari amatati yabaye atakurondera kunywanisha, ahubwo urondera amategeko ko akora. Ivyo navyo abantu bakwiye kubimenya. Umuntu yafashe umuntu ku nguvu, nta muntu ajamwo ngo anywanishe. Tuja kurondera inyamiramabi zirondera uwo muntu zimufate ahanwe. Hariho ivyaha tuvuga tuti ibi vyaha nta muntu ajamwo. Mu mateko y'igihugu hariho ivyaha bitemererwa ko abantu bajamwo ngo bariko baratunganya. Amateka acakora ubwo nyene. Wewe rero abo bantu teza kumenya ko ivyaha bakoreraniye ari ivyaha ufite uburenganzira bwo gukorerako. Amateka bikwemerera. Rero iyo bemeye guhura ni wahandi ucubaha umwanya. Ukabwira uti nakabusubiramwe ivyo wambwiye, uyu avyumva akabivuga, nawe wosubiramwe vya bindi wambwira undi akavuga. Guha umwanya aburi kuranywanisha kugira bavuge bose bari hamwe. Hanyuma kenshi abari wagiriza uwundi, hari n'igihe usanga bose bagirizanya. Muri ico gihe uteza kubaza uri karagirizwa ico avuga ku vyo yagirizwa, uri karagirizwa kisigura, hanyuma yisiguye ugaha umwanya wundi ivyo avuze nivyo, ntuze kwihuta
shira mu rutonde mu ntuzeye imfunyafunyo ya vyose utarumva neza ivyo bavuze. Mu yandi majambo ukwiye kuba witeguye kuzura bazi ibibazo vyo gutahura. Nkuko nyene uzura bibaza ndiko ndavuga nawe nibwo buhinga uteza kumenya aho umenya aho bari ikibazo kugira nka makuru yuko uraza gufasha kumviriza ba bantu neza. Mugabo nkuko nabivuze hari ibibazo ushobora kuja gukora ugasanga birimwo ibigumbagumba vyinshi. Kugenda waniteguye nimba ufise twa dupapuro two kwihanagura kugira udufise umuntu nivyashika karira ukamuhereze yihanagure. Hanyuma ukaba kandi witeguye guha umwanya abantu bavugire ku mwanya bumva bagomba kuvugira ko ntiwe wa muntu utagize abantu. Umuntu avuze ukumbageza ahantu mengo yohagarika mu mwanya hagarike. Ubundi avuze ukumva yohagarika mu mwanya hagarike. Hamusubira umbwira uti urashobora kubandanya. Uteza ko umuntu abo bantu wazanye ushobora kubafata neza bakumva yuko utari kurabahutagiza. Baheje kuvuga vyose wabitoye uteza ko umuntu rero ashobora kwegeranya ivyiyumviro hamukabishira hamwe. Hanyuma ikica gikurikira nuko rero bafasha nkuko nabivuze ntubafasha ntubatorera inyishu ubafasha bonyene kwitorera inyishu ikibazo cyabo. Urakoze cyane ubafasha bakabikora muri ubwo buryo. Urakoze cyane mutumire wacu mu gusozera ikiganiro cacu cuno munsi. Nakahe kamaro canke inyungu iri mu kunywana kubagiraniye amatati? Inyungu ya mbere ihari nuko biragabanya gusesagura kuko abantu bagiye mu masentare urazi bitwara umwanya bigasesagura uburyo kandi kenshi bikongereza n'ugwanko. Mugabe iciza ci abantu bashoboye kunywana bakanywanishwa hama bakanywana iciza cyavyo nuko ubucuti bwari bwo none kayiburagaruka. Ikibano cari cahungabanye gisura kugira amahoro, imigenderanire kubakwa, abantu aho gusubizanya inyuma bagafashanya gutera baje imbere. Rero bifise inyungu nyinshi cyane kandi bituma abantu bajyama bagasinzira bakagira amahoro mu mutima. Abantu bafitene amatati bagenda barabundabunda bagenda biyumvira nabi ntibaba batekanye. Iyo amatati bamaze kuyavamwo rero bagira amahoro bagasinzira imiryango yabo ikaba mu mahoro. Hanyuma bigatuma kandi batanabandanya basesagura uburyo mu vy'imanza n'ibindi. Yego. Urakoze cyane nkundira ndagukengurukire kuba witabye ubutumire bwacu. Nizera ko no hanyuma muzotwitaha. Yego cyane muntumye ko nzoza kandi ndashimiye abadukurikiranye bose kuri no televiziyo Heritage. Bikebanure. Ndabikebanuye tuzoba dusubira. Yego. Reka nshimire mwebwe mwese mwari kumwe natwe mu kiganiro abakunzi b'amahoro cuno munsi. Claudine Nibitanga nkaba ndabikebanuye naho butaha. Bye. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Ro Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.